ubwo rero mbarira ukuntu byagenze ndugikiye akamesaje keza nashatse kugira tugira akaganiro bimbarira neza ndiko ndarikodinga kumbure dufashe n'abandi badukurikira. Okay. Jewe naragize ikibazo ndagwara. Ndababwira ndagwaye ntibanyumva. Ahubwo aho kunyumva bakaguma baza sinzi ko abantu benshi gushwimitura bumva icarico. Gushwimitura je sindacumva. Ntaco bumva. Oya. Basi kugukashagura baguhagurutsa bagukashagura. Eko. Baguma baza nyene bampagurutsa bankashagura ngo nimpaguruke nze gukora akazi ndavuga je nakazi nshoboye ndaremvye. Bagize ati ntabwo urwaye. Ariko jewe nyene kubera nasanzwe nifitiye akanimero kawe nyene narakwifashishije ndabwira ati Mugisha jewe ndarwaye ndaremvye kandi baguma bashaka ko nkora akazi ngwaye ndagusavye ufashe nkuko wamufasha abandi kabisa ndabigushimira Imana ibiguhere icubahiro kabisa n'umuntu wese azi ko toba kubaha akubahe kuko uri intwari rero mwanya ndi kuri ofisi barandaba kuri ofisi nyene nitaba n'ijwi ryakure nyine kuko nari ngoye meze nabi kabisa bani ijwi ryawe ntiryarengana ku bisanzwe naravyumva. Nyene bo kuri ofisi barambwira ngo wifuza iki barambaza none hoho kuvuga uko. Ndagira ati je ndagwaye kandi ndarenze ariko baguma baza kushwimitura bashaka ngo nkora akazi. Baguma bashaka gukora akazi ku nguvu kumva umuntu agira apfe nk'uko kweri yaciye avuga ati subiza telefone. Basubize telefone ndababaza impamvu ba telefone bavuga ibirego bitari byo urwaye nk'uko kose. Aca ndabasubiza telefone asha yarabatutse arabagira ngo murabicanyi murabagesera murashobora kuvuga umuntu ngo nta kazi ashoboye ngo nta kashaka kumva umuntu agira apfira haryamye. Aho nyene baciye baza ngo banyake telefone ica ndakwandikira ati Mugisha je buru nabarize je telefone yanje bagira bayitware. Urambwira ntuyibahe niwihagarare ko ntuyibahe. Rero numvise iryo jambo ryawe ndavuga ati muri wa mugani w'ikirundi uwahagarikiwe n'ingwara avoma. Naciye telefone kigesera kimwe kiyabampaye nimero mbandanye umbwire. Kandi hagararako nyene umukobwa wamawe jaje ko yinyaka afise inda y'imvuka igereza hiyo ndagati ntayo ndaguha ngo yeme ndagati nta telefone yanje ndaguha telefone nayiguze amahera nayakore urazi ko mbere amahera naguzemo telefone nayiguze mu mahera nkorera inzu zibiri tikubwivyo ntayo ndaguha telefone niyi wanje si yiwawe ngo ngwiki ngono yema ngono ndavuga ati nayo ndaguha uko nkuriyo ndi imbere. Acha ndamubwira ati nkuriyo ndi imbere nyene ko yabona ingene namoso zaguma tibagurika aciye amva imbere acaragenda. Niho rero agiye baca bambwira ngo haguruka ngo tukujane kwa baje kuvugana nabo kuri ofisi ngo haguruka tukujane kwa muganga ngo muko dusanzwe utagwaye ngo amahera y'ibitoro ngo amahera y'iki ngo yose ni uyariha. Ndavuga ati ivyo ni ivy'iwanyu twaragiye ingwara ya mbere bantoye uburuhe barambaza none wewe ukora akazi kangana gute ndababwira je nkora inzu zibiri kandi nini cyane. Barasubira barantora itiro barambaza none wewe uryama sangahe ukavyuka sangahe ndagira je ndyama saa 2 z'umurango nkavyuka saa 8. Baragira oya umuntu muriko muramwica kabisa muriko muramwica. Nuwo mutingira naguhaye wabonye ko harimo uburuhe niki. Bampaye imiti ngahe yose bampaye imiti 2 hano ya 3. Ni 3. Ni 3. Mbere nine niyo nariko ndanywa niyo nanywe naciye bace bambwiye ko miri binini 6 icyarimwe. Ndayibona yego.
rero nashaka kugushimira ubandanye ukora ndazi nyene n'ibibazo ntibiheze kubera n'uwo murundi wumvise turi kumwe kugera umwanya n'iyi saha baramwimye wifi bamwima n'amamega rero kubera ubu mu kuvugisha umuryango aca kuri telefone yanje nyene ubu nyene batinitse ngo ntibazosubira kungurira amamega ngo aya niyo ya nyuma ewana urumva n'ibibazo hano je nabandikiye bazi ko cyagiye bimbariye narabandikiye ndababwira yuko boguha itike bokuvuza batakuvuje bahaguha itike y'indege ukitahira hamana nabibutsa kuraba kontra nimba bataza amategeko ingena avuga ko ubwirizwa kwitabwaho nk'umukozi kugira ukore ufise ingufu hajya hari reaction wabonye baba baragushwaniye canke byagenze gute gihe ndabandikiye reka nicyo kintu cya mbere shaka no kunagushimira mbwira n'abandi bose badafise nimero yawe biteho kuyirondera kuko uri intwari ni ukuri sinzi abaririmbye umunsi nyakubahwa yitaba imana ngo ni intwari mu muryango nawe uri intwari mu bagore ba Saudiya kabisa ndi umwami w'abagore rero urasubiriye ibyo twavuze ko ibyo tugiye kubyihoza hama nyene nkatereza akamo hariho ibiganiro byinshi ukoresha nkabona bimererewe neza baguponda ukuntu ariko icyo nobabwira nuko nobabwira ati iminsi irasa ntingana ego hari wewe urazi ibintu byawe tuba tumaze iminsi tuvugana utabariza umuntu wa wundi batabariza sibyo ego Samiya ndamuzi Samiya kandi byaragenze Samiya byagenze gute hajyanye ne bakubwiye yuko telefone azayimuha irayidihetse turarindiye nyene idahetse n'ubundi ntuzondonkana amahoro oya Samiya twaragihusoye Samiya twaravuganye na nyinabuja wiwe twaravuganye vraiment igihera ntibayimuhe n'ubundi uzoguma ku kazi aba bantu ni babi oya ntaco Samiya mugo ikiwe cyarakemutse kuko naravuganye na nyinabuja ndavugana na sebuja narakweretse ama screenshot video twaganiriye umugabo wiwe byose vraiment byaragenze novuga ko byagenze neza muri makeya twaravuganye vraiment kandi je ndabona mbere ibyo ngerageje kuraba ibyo twaganiriye ndabona ko atangorane kweri sawa n'umugabo we yarambwiye ati bamuhaye telefone baramureka akavuga ntibakimufatira nk'umwana reka narabakariye vraiment umugabo we namubwiye tukabona baramuhaye telefone uzoca telefone Mugisha mukora ikiganiro kugira ngo umushimire kugira ngo n'abandi bumve ko ibyo akora bitera bija imbere wewe ndiko ndaraba kwanza bya biganiro twagirana n'ujya muntu nabuje arambwiye arambarira aransigurira arafata screenshot aranyereka aho yarungitse amafaranga bikanka aransigurira byose kimwe ku kindi urumva nyine vraiment n'ubwoba kweri n'ubwoba kabisa erega nyene nimaka bagira ubwoba je urabona guhera ubandika ijya message umuhungu wa bosi yaranzaniye imiti twavuye kwa muganga arambwira ngo Natasha ngo mwumva umeze gute tuwape genda cyagwaye kandi numva ameze nabi ariko urabona baguma bashaka ko nkora akazi arambwira ati miri imiti wicare urushe kwicara ugenda uryame hama niwumva ingufu hamukora akazi kandi uze kubwira mama mujane mu isoko ucagura ikintu ushobora kurya kugira uzuranywa imiti wariye yego wow icyo ndagishima cyane kandi ikindi ndagusabye ni ubandanye uduterera akamo abantu batwimye amawifi bareke no guca banka kutugurira amamega kandi amahera arayiwacu nkakijya giyo ntaba mfise utumega je mwari kumbona ikiziga ntimwari kumva naho ntimwari kumenya n'itariki napfiriye ibi bintu rero byo gushaka ko tubaho atamamega iki ni ukuri bashaka nyine dupfe ahubwo nabi wacu ntibamenye ko twapfuye sinzi yuko bashaka dupfe baturye sinzi ko bashaka dupfe sinzi icyo bashaka kudukoza ubu nta ngorane ufise ndiko nandikira message bajya abantu babwire ko ubu worohewe ndabashimire kuko niko nabandi bikora
ego nta na kimwe kabisa ubumeze neza kandi naho nyene niyo message bandikira babwira ati mumurinde uruhuha kuko n'umuntu akuze arazi icyamuzanye arazi ko yaje gukora akazi ibyo bintu by'uruhuha agire gusubiruka arakuze yaje kurondera ubuzima bushaka ibintu byo kuguma ntegekwa uriya ntege kukamenga sifise mabuja naje gukorera ivyo bintu biratuma natwe mu mutima wacu dusinzikara. Oya ivyo byo bisaba ko nawe wihagarara ko mugabo nimwe mwigira igitenga reka baze barabayoza umwavu mbabarire wewe akuriye uruhuha umviriza no oya ni kunyumviriza iyo akuriye uruhuha uzi ko hariho umuntu bazi ko hari umuntu akuvugira wewe nawe wihagararako akagukankamira ukamukankamira ugakora akazi mugagukankamira ugacunuma agukankamira ugacurira n'amavyiyo yakuyoza wowe ikintu kihari agukoresheje ikintu ubona kidashoboka cyane kitari mu masezerano yawe uracyanka urabyumva ugikoze neje uzogikora niko bameze bayi ngwaho mabuja. Okay sawa bayi na umuntu mwiza hari umuntu yamaze gutabariza arwaye mwamwumvise kandi nawe byaragenze neza none mundabire nawe yararwaye ubuzima ni hatari kandi kubera ko yarwaye inyuma yuko yatarariza undi muntu mu by'ukuri byarangoye ko ndamutabariza ko nabanje kugira ngo ariko arasina ariko muga mu nyuma arashishikara avuga ati nyaboneka nanjye narwaye ntabariza burya umuntu mumaze igihe mutabariza umuntu utamuja kugutabariza nawe naho babigoye gatoya rero byaragenze neza ndanezerewe reka ndabashishwe mu majambo makeya ndabereke banashaka ndabereke ibiganiro nagiranye na inabuja wusha san nimbarisa umunani murabona izi ni message je nandikiranye n'umuryango izi message zose mubona izi ni message twandikiranye n'umuryango urumva turandikirana nabo baca batangira kunyereka hano urumva andonyikira audio شوفيها akanyereka حتى هنا أنا akanyereka كان ذلك ما أنا شاك يا حبيبتي بس أنا بوريك لما هو يقول إنه ما يتواصل معاها ها شوفيها حتى هنا أنا إنه بحاول إني أرسل له إنه إحنا حولنا لما بيقول إنه إيش ما بيتواصل معاها وريك كمان أرقام ثانية يعني أنا بس مفجوعة من إنها هي مفقودة إنه ما يتواصلون معاها شوفيها aha rero ni ukuvuga ngo ku bantu mutumva icyarabu ntibari ko baramuhemba hanyuma hari ikibazo cya communication ko ata telefone afise umugabo wiwe ari muri Kenya hanyuma yaza atira amatelefone rero baramurungikiye amafaranga ubwa mbere bamurungikira 100 nko gupima hanyuma iryo jana byarase ko aritora rero barasubira n'ubwa kabiri biranka je twarumvikanye neza ndabandikira twumvikana ko duhitamo wundi muntu mugabo bakabanza kumugura telefone ndavuga ati ivyo byose byatewe nuko ata communication afise mwe mugura telefone hanyuma ce ampa amazina jenda yabihere hanyuma muce murungika ko amafaranga amazina yanditse neza cyane kare mu Burundi iti fotora karanga muntu nanje ndabahe karanga muntu hanyuma baheze bandika amazina neza bace bakurungika amafaranga rero nuko twabikoze iyi ni ya kabiri هذا رقم ثاني كان بيتواصل معاها فيه nakazi kare mwabantu nakazi kanini ngaha ndaruha gose ndaruha cyane vraiment
حوريكي كمان رقم ثاني. umuntu azozanyandikira message akabona ndatevye kuyisoma canke afise ikibazo akabona ntevye kumutabara mumenye ko mba ndi muri ibi bintu kugira uwo muntu muganire ahamagara umuntu adafise telefone akwereka ibi vyose muzi ukuntu ari abantu bagara kugira ngo uzugere kuri ibi bintu kugira naho ikibazo gitunganya n'ukuri biragoye uyu ntiyarava umugabo wiwe ntibavugana yari yaramubuze n'ubu nyene mugenzi we yaramubuze kugira ngo ndamutore ndamuzane tuvugane andungikire audio cyabaye ikintu kidasanzwe kandi bagomba kumuheranira amafaranga canke kuzohava bamugirira nabi mugabo ubu twumvikanye yuko irayidi heze uwo munsi nyene bazagenda mugurire telefone yiwe bamuhe line hanyuma atangire kuzavugana n'umuryango naraberetse ikize kugira telefone akora akazi neza nimba mushaka umukozi aho ntimwibaze ngo mwaramugaranye mwe nimwe mutera abakozi gutoroka uwo yishakira akazi ni mumworohereze mumugaburire mumuhe telefone akore abakorere avugana n'umuryango yishimye murabe ko atazobakorera akazi timugo nkaho ushaka gusanga ati ntavyo nzi jewe ashaka gusanga neje umugiriye naba agasha yitorokera akagenda nimwe muzomuhomvye ati rehakoze mugira naba abakozi mwibaza ngo niho muri ko murabahasha ati nabo nimba ugomba ko umukozi akora neza munezereze twarumvikanye vraiment n'uyu mugore kandi شوفي هذا رقم ثاني كمان يتواصل من غير الناس الثانيين اللي بيتواصلوا وفي اشياء انا اساسا حادفتها. aha rero hariho ikosa nasanze mwebwe bakobwa mugira yari yambwiye yuko atamuntu numwe bavugana amaze mwe atamuntu bavugana nanje ndavyemera kumbe hano ndabuje kanje kati wowe uriko uravuga yuko abwe atamuntu bavugana raba aba bose n'abantu bavugana raba aranyereka amanimero nce sanga vraiment yarampenze umugabo nasanze atari benshi bavugana ahubwo nasanze umugabo wiwe yamuvugisha ku matelefone atandukanye bo bagafata ko abandi bantu bavugana byarangiye twumvikanye ndavuga ati are n'umugabo wiwe inimero abwiza guca ko ni iyi turayumvikana ko iyindi telefone ntimuze muyitabe uwundi muntu aza basavye avugisha undi muntu muze mureke gushika mungure telefone ubu turi en contact nabo kandi ibintu bimeze neza so rero nk'iki ni kintu mba nishimira ko cyagenze neza na mugenzi we Natasha nawe bigenze neza reka je nshimira Imana iyo nkoze ikintu nk'iki nkaba ndakigeje ku mpera ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro kiba byagenze neza abantu babiri sawa maze iminsi ntababwira abantu batashe baguma banshimira inbox bambwira ngo twatashe bamwe natabariza reka ndababwire ngaha mu inkuru nka ntuzenya ratashe ariko sinababwiye murambabarira abantu munkurikira jewe iyo abantu batashe keshi hari igihe ntabivuze muzo murambabarira si je mba nagize sinzi ko nomenye ko nabona amazina yabo nkayibuka ndaza kuyaraba ndaza kubivuga hari abo mazi imisi ntabariza bamwe batashe kandi ni ikintu cyo gushimira Imana reka ngeze ngaha rero hanyuma nibandandiriza akazi kanje murakoze abariko baratabaza ni benshi hari n'ubundi ngaha ariko arambwira ngo iki namwe ngoma ndamutabarize tubare yuko Imana igira neza nuko dukora rero nakazi karekare dukora tutameze nka ziya agence zikorera amafaranga ziziguriza twebwe dukorera Imana bambaza abantu ngo none bukorera iki ngo niyihe nyungu nukuri ko Imana jewe inyungu ndazi kwirimwe kuko nkoreye umuntu nkuko kwa Natasha kaza akambwira nkibi avuze wibaza ko ari kweri iki ubu na office ziriko zirita abakozi muze mu bivuge ngaha uko byari bimeze mu misi heze siko ubu bimeze kuko barazi yuko iyo batabafashije ndabishira hanze n'abandi bakabimenya ntibavuga ngo ntibabibonye kandi je narabibonye je ndabibona gute je tudakorana je ntahembwa ndina ndabibona bo bari ku kazi ntibabibone gute erega nico baragikorerako niyo mpamvu nshima rero ubu umusaruro uri kuraboneka ku bikorwa ndiko ndakora kandi nzoshishikara vraiment gusa nongeye gusaba imbabazi uwo yandikiye nkateba please kora kantu zameshaje wandungikira wongera uzirungike kandi iyo urungitse kandi zishaziduka hejuru hari nk'umuntu nyandikira agahirindwi zibiri atongeye kunyandikira akaguma araba gusa ko nasomye agasanga sinasomye kumbe nanje narana ko partage ibindi bintu hepfo message zawe zagumye ruguru sinazibonye kugira ngo ndazisome rero bantu banje ongera uzirungike kandi canke unyandikire ngo hayi ucuduga hejuru nkaca ndakubona iyo uciye unuma ubonye ntazisomye sikosa ryanje muze mumbabarire nukuri message ni nyinshi bantu banje sinobabwira message mvise nukuri kw'Imana kiwe sindiko ndababesha nta nizo nashobora kubereka
usibye ko nocisha amajambo makeya nkabereka nk'akantu gatoya gusa ntiziboneka ariko ntabwo murabeye ko message ni nyinshi cyane gose sinshobora kuba nozisoma zose ngo ndazimare ziba ari nyinshi cyane ku buryo ntashaka kuzikontorora n'ukuri kw'Imana rero muze murambabarira reka ndazibereke nshiye mu mashini kwanza kuko ni telefone ho mbonye bigoye reka ndabapartage gatoya ndabereke message mfise amazina ndayafuka ntacyo murabona aya n'amagurupe kava amagurupe mundabire izi message mundabire izi message none mubona gabasha hano hantu mubona izi message zose no zisoma nkabishobora hano rero umuntu atsinda n'umuntu yongeye kunyandikira zino message zigaca amaudio yandugikiye agashaduga hejuru uwo aratsinda all message izindi ngizi izi zose zino murabibona harimo n'izimaze igihe kinini murabona rero byiza wowe urafata waranyandikiye urongera ukanyandikira kandi reka nje muri archive mundabire izi message ndazihejeje nizo murabona yuko rero ni nyinshi sijewe ndasubiyemo umuti uroroshe cyane ugomba ko message zawe ndazisoma please we waranyandikiye bukeye mu gitondo ongera unyandikire hayi canke urungike n'akantu k'akadomo kugira ngo za message zawe ziri hasi ziduke hejuru bizomfasha murakoze